Imana ishimwe cyane ndabaye kaze mu kiganiro impambo y'umunsi cy'uyu munsi tariki 26 turagiye kuganira ku ijambo rivuga ngo twebwe abakomeye twihanganire intege nke z'abadakomeye. Imana idufashe cyane, ni ijambo ryiza, ni ijambo ridusaba kwihanganira intege nke z'abadakomeye. Amen. Reka dusome Abaroma 15 ku murongo wa mbere, haravuga ngo twebwe abakomeye dukwiye kwihanganira intege nke z'abadakomeye no kutinezereza. Amena. Urashobora kumbaza ngo mbega intege nke z'abadakomeye ni izihe? Intege z'abadakomeye ni izihe? Ibyaha. Hari ibintu abadakomeye abatarakizwa cyangwa batarakomera, bataragera kure mu kwizera, usanga zikibatsinda. Uri ku kazi haje umuntu akubiye ngo umufashe service agaca kwigiturire, mugenzi wawe ukabona aracakiriye ntacyo mubwiye, ariko wewe ntavyo kurigwa. Niba wumufasha umufashe. Amen. Niba wumugirira neza mugirire neza. Abo mwakuranye uri kubona bari kubigira amaboate, bari ko bigira kwinezereza, bari ko bigira kwinwera inzoga, ariko nawe kumva umutima umego yego nogenda oya suko bikwiye. Ikindi naco hari gihe umuntu azakugerageza atariko nawe nyene yabishatse, ariko buvanye n'intege nke ziwe akagutukavura mu kumva nawe we muri wewe cyangwa muri kumwe haguya mwishure. Ariko wibukisha abaje baca yatubwiye ngo twebwe abakomeye dukwiye kwihanganira intege nke z'abadakomeye. Mbega bizoboneka gute ko nawe uri mu rwego rw'abakomeye? Itandukaniro nirihe? Ni kwa kwihangana, ni kwa kwigumya mu gihe wari ukwiye nawe kumutuka, mu gihe nawe wari ukwiye kumwishura. Mbega iyo umuntu agukoreye ibitandukanye n'icyo wari ushaka kandi ukabona by'ukuri ni buri mukuri, uramwihanganira. Ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo twihanganire intege nke z'abadakomeye. Uba warabyitwayemo nabi, ariko birashoboka, haracyariho umwanya, haracyariho isaha yo kwihanganira intege nke z'abadakomeye. Imana idufashe cyane. Reka dusenga Imana. Wumva ubwira Imana n'Imana aho vyangoye ntihanganira intege nke z'abadakomeye. Ndakeneye ubu mbe uwihanganira intege nke z'abadakomeye kandi urinde kwinezereza, ahubwo bunezereza wewe Kristo. Kandi ivyo niwabikora Imana izobana nawe. Reka dusenge. Mana ugira neza, umwana wawe aremeye ko yatsinzwe. Hari aho tihanganiye intege nke z'abadakomeye, hari aho yabishuye, hari aho yabagiriye nk'ibyo we bamugiriye, hari aho yigwaniriye. Ariko mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'uwanesheje, ndamusabira imbabazi guhera no mwanya abo wihanganira intege nke z'abadakomeye uzobukoze nyaguhora ku ngoma. Ndagushimiye kuri Imana wumvise gusenga kwacu, kandi kuri Imana ugiye kubana nawe, ugiye kumufasha mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Ndagushimiye cyane ko ufashe ingingo ikomeye yo kwihanganira intege nke z'abadakomeye. Yesu agufashe. Ukeneye ko tuyaga byinshi, wondondera ku nimero 71 21 71 21 50 41 71 21 50 41. Mwari kumwe na Ndwimana Sandrine, mungabira Imana yampaye ukina abasinema bakabantazira kandi kazi mwambise abagire neza. Mana yanje kwigihugu cyawe